Mwiriwe neza abakunzi ba Akiwacu Magazine, nizere ko mumeze neza. Karibu mu mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro cy'inkino gica kuri kinyamakuru muzi Akiwacu Magazine. Ikiganiro ca mbere gitanguye mu biganiro tugiye kuzohora tubashikiriza buri munsi kwa Mungu igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Mu makuru dufise nkino ndwi turaza guhera muri football nga mu Burundi n'izindi nkino zigenda zitandukanya iwacu, hanyuma turabe ku mugabane wa Afrika, eka tuje no hakujya y'amazi turabe ibyagiye biraranga ino ndwi n'ibiriko biravugwa gushika zino saha. Tutabarandiriye ndabaha ikaze duhere muri football nga mu Burundi, ariko imbere yuko dutandukira amakuru nyezi navuga muri Primus League hanyuma na Limited Women's League n'izindi nkino. Muri football nuko ku munsi wa mbere wino nyene habaye inama yahuza abarongoye FFB ku rwego rw'igihugu, abagize komite ku rwego rw'igihugu hamwe n'abayirongoye ku rwego rw'intara, mu ntumbero yuko boraba kuntu impano zoza ziratorwa mu gwaruka mu bana bakiri bato bashoboye umupira w'amaguru. Abarongoye rero ama association football ku rugero rw'intara bakaba baratewa kamo cyane yo kurondera izo mpano, bakavuga yuko umwana wese akina afise impano yo gukina umupira w'amaguru yohabwa ayo mahigwe agatera imbere muri urwo rukino. Ikindi kintu ubu rero twogaruka ko ni Primus League. Primus League higanwa ryabandanije mu ndwi igira 13, aho imigwi yariko iranyurana, twavuga nka Magara Young Boys na Burundi Sport Dynamic, aho bavanye igitsindo kimwe ku kindi. Rwari urukino rutoroshe cyane, urukino rwaranzwe n'amakosa atari make, ariko biza kurangira ino migwi ivanye igitsindo kimwe ku kindi. Tigre Noir nawe nyene byaruko nyene yari kiranganya na Buja City. Ino minsi rero imigwi yo mu gisagara ubona yuko bavuga yuko ari imigwi ibangamiwe cyane ko umupira wo bari mu kiruguru, ibitandukanye no mu myaka yahera murabiza amateka ya za Vitaro n'iyindi migwi ngahe Bujumbura yuko umupira wabarizwa mu gisagara, ariko imigwi ya ruguru kabiri kiribaka ku rugero rudasanzwe. Bamwe baridoga abandi bakagira bati ni avantage nuko umupira wokwira hose, kuko unaravye classement mino minsi imigwi ngaha mu gisagara isa n'iri hasi. Izindi rezilita ibyavuye mu nkino ni Top Junior yariko iratsindwa ibitsindo 2 ku busa na Rukinzo FC, na Interstar yatsinzwe igitsindo kimwe kuri 2 na Kayanza United. Inkino z'uno munsi uko zarangiye, Message Ngozi yatsinze imwe biboneka mu mugwa Musongati, aho yari kitsinda ibitsindo 4-1. Bumamuru inganya kimwe ku kindi na Aigle Noir. Aigle Noir yavuye itakaza ikibanza ca mbere ija mu kibanza ca kabiri. Hanyuma Vitaro ibitsindo 2 ku busa itsinda Atletico New Oil. Flambeau du Centre nayo itsinda igitsindo kimwe ku busa umugwa wa Olympique Star. Uno mwanya rero uko ihiganwa gifashe, imigwi ikaba ihagaze kukurikira mu kibanza ca mbere ni Bumamuru amanota 23 n'ibitsindo 2. Aigle Noir biranganya amanota mugabe bifise igitsindo kimwe, ico kimwe na Vitaro amanota 23 n'igitsindo kimwe. Rukinzo amanota 23 yo akaba atagitsindo iheranye canke ifise izigama. Mwumviriza imigwi ine yose inganya amanota mu bibanza bine vya mbere, ariko ikabisumbanya ibitsindo. Flambeau du Centre iri mu kibanza ca gatanu n'amanota 20. Message Ngozi amanota 20 mu kibanza ca gatandatu nyene biranganya na Flambeau du Centre. Kayanza United amanota 19, Musongati amanota 19, zikaba zisumbanya ko Kayanza United yoyo izigamye igitsindo. Olympique Star n'amanota 15 ni mu kibanza c'9, Buja City amanota 18 mu kibanza c'10, Magara Young Boys mu kibanza c'11 n'amanota 12 n'umwenda w'igitsindo kimwe. Mu kibanza c'12 hari Top Junior amanota 12 n'umwenda w'igitsindo kimwe. Hanyuma mu kibanza ca 13 ni Burundi Sport Dynamic amanota 11 nta gitsindo baheranye canke bafise. Tigre Noir amanota 10 nabonye nuko nyene nta gitsindo nta deni nta nico bazigamye. Atletico New Oil amanota 9 iri mu kibanza ca 15. Interstar ni yanyuma mu kibanza ca 16 n'amanota 8 n'umwenda w'igitsindo kimwe. Mumvirize imigwi iri musi y'akarongo ni Tigre Noir, Atletico New Oil na Interstar, imigwi igabe. Reka tuje kuri Limited Women's League, aho mwino ndwi hari hategekanijwe inkino zishika kuri 5. hariho Etoile na La Colombe, hariho Rainbow na PVP Buyenzi, Fofila PF na Intwari Kazi, Buja Queens na 11 Etoile hamwe na Bonavenir yanyinyurana na n'umugwi wa Lyon. Rero nguko ikinkino zagenze, umugwi wa Etoile du Mate watsinzwe 2-1 na La Colombe, hanyuma PVP Buyenzi rihaniza bimwe biteye ubwoba cyane Rainbow mu kuwutsinda ibitsindo 20 ku busa.
nibaza ko ibi bintu ari ibintu byaheruka kera cyane muri football mu Burundi muri 2018 Le Message Ngozi iriko irihaniza umugwi bari bahuriye mu gikombe cy'umukuru w'igihugu bariko batsinda umugwi agakura mumva kandi ibitsindo byinshi ariko ibi ni ibintu byama biba no mu yandi mahiganwa mu Faransa urumva byabaye hari imigwi mu byicaro bya gatatu iriko irondera kuduga mu cyicaro cya kabiri usanga yatsindanye ibitsindo by'umurengero hanyuma Abuja Queens nayo no munsi igihe cy'isaha 4 yatsinzwe cyane gose no yatsinze 11 twari ibitsindo 10 ku busa aho hari mwigano rya Limitero Women's League urundi rukino rero rw'ugira gatanu ni urukino rwariko ruhuza Bonavenir na Lyon aho aba Bonavenir batsinze ibitsindo 2 ku busa muri make nuko vyifashe muri Primus League turashobora kubandanya na yari karavugwa mwino minsi murazi wikindwi yaranzwe n'inkino zakinywe n'umugwi wacu umugwi dukunda umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba aho wakinye inkino zibiri umugwi urukino rwa mbere barukinye na Cote d'Ivoire mwibuke ko izo nkino zariko zibera muri Maroc aho rero Burundi bwatsinzwe biteye ubwoba utsindwa ibitsindo 4 byose kubusa umugwi wa Cote d'Ivoire ariko kandi umugwi wavuye nawo uza gutsindwa mu nkino zigira kabiri na Burkina Faso nukuvuga nti wari umugwi twovuga ngo ni mpaka dutsinde yego baraturuta kuri classement ya FIFA bari imbere yacu n'ibintu bigaragara ariko n'urukino utaryoheye bafana b'intamba mu rugamba ubona ko bamwe bagiye baravuga amajambo atandukanye habaye ishavu eka abantu baridoga wanashaka ikizere cyagiye gutakara mu gihe abakinyi benshi bari mu mugwi watanguye bahavuye basaba impusha zo gusubira mu migwi yabo kubera ko amahiganwa ari karabandanya aho twovuga nk'abakinyi bakina mu gihugu ca Tanzania nka bose ba Munyegoro Jonathan Ahimana eka nabandi uwundi atashoboye kuguma ngaho ni Yusufu Nyange asangwa kina mu gihugu ca Turkiya mu mugwi wa Istanbul Basaksehir kuko nawe nyene yaciye agenda kwifatanya nabandi ivyo rero byatumye abantu bakunda umugwi serukirwe bavuga bati koko none tuzokwandika iki tuzokwerekana amateka yahe imbere y'umugwi wa Guinea Conakry umugwi musanzwe muzi yuko bakinishije abana badashikana imyaka batarenze imyaka 23 sino bitabana ariko urumva yuko batangana no mugwi Burundi bwari bwatwaye banavuga bati tugatsindwa aho rizo bari bayibara urutonde rwasohotse Jimmy Ndayize yasohoye gukoresha kuri urukino ku munsi wa gatandatu rwa ku munsi wejo rwarutonde hanini rugizwe n'abakinyi bakiri bato cyane abakinyi wanashaka benshi muri batari bwaronka amahirwe gutangura gukina intamba mu rugamba ariko bagiye gutangaza abantu ko batsinze uwo mugwi igitsindo kimwe ku busa naho biri uko harimo batashimye iyo ntsinzi kuko bagize bati mbega ni gute dushobora gutsinda igitsindo kimwe gusa ku busa umugwi nk'uyu wa Guinea Conakry wabadashikana watarenze imyaka 23 biteye isoni cyane ariko ku rundi ruhande ari bavuze bati ego intsinzi sikirenga ariko n'urukino gwerekanye yuko harimo abana mu ntamba mu rugamba bakwiye guhabwa icizere bakwiye guhora batuma ko bagahabwa amahirwe aha twavuga abakinyi bashasha bashoboye kuza ubwa mbere hari umukinyi yitwa Donatiano Irakoze yigerekanya kino urukino rwiza cyane runateye ubwoba kino mu cicaro ca mbere muri Amerika muri leta zunze ubumwe za Amerika yigaragaje twavuga witwa Jamil Notes muri Mosi Trezor Samuel Ndize yakina mu Rwanda muramuzi mu minsi heze izina ryiwe ryarasirikiye cyane ku mbuga nkoranyambaga aho badoze cyane yuko u Rwanda go barumukeneye kandi rwari rwanamushize muri liste y'abakinyi batumwe ko mu mugwi w'Amavubi bavuga bati kwereka izimana twebwe bwacu tutazibona cyo gihe ngira ngo sinzi ko amahirwe yagiriwe cyangwa amahirwe twebwe twagiriwe abakunzi b'intamba mu rugamba barundi kuko u Rwanda ntigwashoboye kumutwara ngo akine inkino bariko baritegurira rero uyu nawe yarabonetse mu nkino za kivandimwe intamba mu rugamba bariko barakina ubundi mukinyi yigaragaje cyane no mukinyi Pacifique niyo ngabire akina mu cyicaro ca mbere muri Australia uyu avukana n'umukinyi yigeze kuzanwa kandi mu ntamba mu rugamba turondera itike ryo kwitabira kandi ya 2019 umukinyi Elvis Kamusoba yigeze gutumwa ko mu ntamba mu rugamba muri 2019 tujya muri Cannes nawe nyene yanaciye yerekana uruhara rwiwe ntangere kuko niwe yatsinze igitsindo kimwe intamba zatsinze umugwi wa Guinea urukino wanashaka kubona yuko bobo abandi bateye imbere kuko uriko raraba amajambo abafana b'umugwi wa Guinea Conakry mu gihugu wabagiye baravuga bidoze cyane kuba uwo mugwi washizwe hasi no Burundi bisigura yuko abandi bobo urugero bageze kari urugero guko babona yuko batsinda ibihugu bimwe harimo nk'u Burundi cyangwa ibindi bihugu byoroshe nubwo batakinishije umugwi
cyangwa umugwi w'abakuze. Sinzi ngira muratubwira ko mubibona namwe nyimba koko iyi ekipe yarerekanye urukino rwiza, kuko benshi mu bakunzi b'intamba mu rugamba bavuze bati abahungu nibahaga amahirwe umugwi aba ari wo wubakirwa ko hama dutegure kazoza k'intamba mu rugamba. Abantu basa n'abakuze yego baragize icyo bamaze mugabo tubihoze, hama dukinisha aba bana bakiri bato tubahe amahirwe dutegure umugwi w'intamba mu rugamba. Nayo muri make ya football y'u Burundi ngira twuyagabaniriza ngaho, hama tuje mu rukino rwa basketball aho inkuru kiravugwa cyane ari inkuru y'umugwi w'urunani. Murazi yuko urunani waronse qualification yo gukina inkino za Afrika za Afrika muri basket, ihiganwa rya Afrika muri basket ibyo bita BAL, ni kuvuga Basket African League. Rero ubu tuvugana bakaba bari mu gihugu ca Afrika y'Epfo Johannesburg, aho bagiye kwitegurira inkino bazokina inkino nyezina z'iryo higanwa. Bakaba bagiye baherekejwe rero n'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi, Apotre Jean Paul Manirakiza, aho bagiye ku munsi wa hirya y'ejo, kandi bakaba bashyitse amahoro wanashaka ubu n'imimenyerezo ikaba yatanguye. Hanyuma volleyball nayo ariko tutaraje muri volleyball ndabibutse yuko hari urutonde ruheho gusohoka rwa FIBA, no kuvuga urutonde rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball ku isi, aho berekana classement cyangwa urutonde k'ibihugu bihagaze. Aho twavuga yuko Uburundi buri mu kibanza ca gatatu ngaha mu karere ka EAC, no kuvuga si kibanza kiri mu bihugu bitanu bakrashije. Uburundi ukaba butwara ikibanza ca kane muri antunga, ni kibanza ca kane. Hanyuma volleyball nayo Rukinzo na ban umugwi witwa ban volleyball club baronse qualification yo kuja muri finale, aho ni mu rukino rwakinwe mu gikombe cy'umukuru citiriwe umukuru w'igihugu, bakaba baraye baronse amahirwe yo gukina finale. Reka turindire turabizova muri iyo migwi. Tuja no mu rukino rw'ukoga cyangwa sinzi ko no gwita urukino sport y'ukoga bita natation, aho ganira Bericredis muramuzi cyane umuhungu amaze guserukira Burundi akatari gake, yongeye gutera iteka igihugu mu gihugu cya Tanzania agatwara imidari 2 y'inzahabu yose, aho nahari ku metero 50 mu muce bita papillon no ku metero 500 ico bita nage libre. Kandi iyo midare ni midare yaje yongera ku yindi ku Burundi maze gutahukana muri iryo higanwa ariko ribera muri Tanzania, ko midare yacigira 14. Inyuma y'igihugu reka duce muri Afrika gato. Muri Afrika havugwa cyane cyane inkino zakinywe ku munsi w'ejo, aho zari inkino zigira kabiri cyane cyane kuri izi nkino za kivandimwe zateguwe na FIFA, aho Sudani yatsinzwe 1-0 n'u Rwanda. Rwari urukino rwariko rubera mu Rwanda nyene, ubona yuko rwari urukino rwarimwo inguvu nyinshi canke tension, kuko wanashaka inyuma y'urukino haradutse akaguma, abakinyi baragomba kugwana, barakoranira amakosa, mu nyuma abapolisi barabijamwo barabangurukanya. Nta uzi koko yuko atani ibihano bizova bifatirwa kino gihugu cy'u Rwanda canke abatanguye gukora amakosa, reka tubirindire. Kuwait nayo yari kitsinda 2-0 mu wa Lebanon. Hanyuma United Arab Emirates yariko itsinda 2-1 Kazakhstan. No kuvuga izi nkino muri rusange zateguwe na FIFA haba muri Afrika cyangwa inyuma ya Afrika. Albania itsinda 2-0 Armenia, Burkina Faso itsinda 2-1 Cote d'Ivoire yadutabaguye 4-0. Hanyuma Turkiya yatsinze 2-1 Republique Czech, Kosovo inganya 1-1 na Faroe Islands. Hama Gibraltar yatsinze 1-0 Andorra. Uburundi nabwo twabivuze bwari ko butsinda 1-0 Guinea. Hama Sweden nayo itsinda 2-0 igihugu ca Algeria. Muri Afrika mu nkino zateguwe na FIFA nuko bimeze, mumva ko bivanganye n'ibyo mu bindi bihugu, ariko kandi ntitworeka kurangiza tutababwiye inkuru ziriko ziravugwa cyane kuri mondial no kuvuga igikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru, aho iki gikombe cy'uno mwaka wa 2022 igikombe giherekejwe n'amajambo menshi, amasanganya menshi. Twahera ku majambo yatangiye kuvugwa hirya no hino bagiriza igihugu cya Qatar kizokwakira ihiganwa kuba gifata n'abakozi gikoresha.
hambavu y'ivyo kandi bakavuga yuko hari amategeko aremereye. Muri ayo mategeko biyamiriza harimo amategeko y'igihugu ca Qatar. Murabizi yuko abamizirima b'Abisilamu ntibemera icambere yuko inzoga zinjira mu gihugu cabo, niko bizoba bimeze no mwico gikombe c'isi yose kizoba kiriko kiraba. Igira kabiri ni uzwa ry'imibonano mpuzabitsina kuba bitsangiye. Murabizi ivyo twita homosexualité bo ntibavyemera ntibavyerekwa na gatoya, mu gihe muzi yuko mu bihugu vy'uburengero no kuvuga Buraya na za Amerika n'ahandi ahantu henshi abo bantu basigaye bafise n'amashira hamwe abavugira byemewe n'amategeko atakibazo, ariko muri Qatar bati hoho suko. Ikindi naco kiriko kiravugwa mu nkuru ziri kwisonga ni ijambo ry'urongoye FIFA aho yiyamiriza ibihugu vya Buraya byuko ari ndyarya byifata nk'indyarya kuko bigomba kwereka ibindi bihugu ko byitwara, no kuvuga afatiye ku karoro kuntu Qatar bariko barayigaya ku ngingo yagira afata zihuye n'imico canke akaranga kabo, bakabitegeka bazoba baje kuraba igikombe c'isi. Benshi muri bo mu banyaburaya bakaba baranagize kampanye yuko igikombe c'isi yose kitokwitabirwa muri ico gihugu ngo abarorezi bagende bakirabe. Wanashaka Qatar na iti twebwe ivyo ntimudukanga, bacafata igihugu kibanyi ca Pakistan bakurayo abafana babahemba amadolari 10 ku munsi, bakabafungurira gatatu ku munsi, kandi bakongera bakabaho baryama ku buntu kugira gusa baze kuzuza ibibuga vya mondial, kuko bibaza yuko abarorezi bashobora kuba bake. Nibaza yuko irigono muzori ryohirwa kuko rizoca no kuri televiziyo y'igihugu, mu mateleviziyo yemewe kwerekana no higana imbonesha kure y'igihugu irimwo. Ikindi kintu naco cagiye kiravuga mu inondwi kuri iki gikombe c'isi yose ni amasanganya y'abakinyi benshi kandi bakomeye bari bizewe batagiye baratumwa batashoboye gushika mwizo nkino kumvo zuko habaye imvune. Twera ku mukinyi w'umunyafrika akunzwe cyane mwino minsi Sadio Mane atashoboye kwitabira rino higana kumvo z'urukino yavunitsemwo, ariko akinira umugwi wa Bayern Munchen. Ico gihe byaraboneka yuko yababaye, ariko Senegal iza kwizeza abantu yuko ashobora gukira byihuse ibitavuye bikunda, aho yavuye birangira bamenyesheje yuko atazokwitabira ico gikombe. Uwundi mukinyi ariko aravugwa cyane ni Benzema, Karim Benzema, nawe nyene yashoboye kuvunika mu myimenyerezo bariko baragira imbere yuko bagenda gato imbere y'amasaha make ngo bashobore kuja mu gihugu ca Qatar. Benzema ati ni mikoshi kuva mbaho sana bigere mvunika ukuboko mugabo ngibi birashitse. Ayo niyo makuru ariko aravugwa cyane, ni Akiwacu magazine. Nizere yuko muzobandanya mukurikirana ibiganiro byacu kandi bibaryohera. Murakoze. Niyo mungire Marcel canke ni Jimmy dukore. Ciao ciao.